iki abantu benshi ndazi bakunda kurabira kubiboneka yeah. Kandi igihe cyose ukunze kurabira kubiboneka hari ikintu kimwe kiba ari naco kintu gikomeye cyane kandi kinatinyitse yego ico kintu nuko abantu benshi barahusha akaryo Imana yari yabateguriye nk'ubu ugasanga umuntu ntiyigeze amenya igihe ciyo cyo kugendererwa n'Imana kubera gusa uw'Imana yamurungikiye yego yamurabiye mu mubiri mu yandi majambo inyishu Imana yakurungikiye yego irashobora kuba yitekeye muri envelope wewe udakunda cyangwa muri emballage wewe udakunda yego wewe rero urabiye muri emballage ico kintu kije gitekeyemo ugasanga urahejeje kurata ikintu cyose Imana yari yaguteguriye Imana twizera ni Imana ishoboye byose bavuze ishoboye byose umve ko ari byose nyene nta kintu na kimwe kivuyemo ni Imana ishoboye gukiza abagwaye ni Imana ishoboye kuzura abapfuye ni Imana ishoboye gucinzira hatagira inzira iki gitabo umuntu atazwi ni igitabo by'ukuri kirimwo ubutunzi bukomeye harimo intahe kweri kandi zishobora kugufasha zishobora gufasha umuntu wese zigenda ziprova canke zerekana zigaragaza bimwe mu byo mba ndiko ndavuga kubera iki ibyo mvugamwo ngaha si ibintu numvanya abantu gusa oya ni ibintu jewe nanje nabayeho iki gitabo ibintu birimwo byarahinduye ubuzima bwanje uno munsi niyo mpamvu nizera yuko umuntu wese ubifashe ngaha ukavyizera hamukabishira mu ngiro na wewe umva ntaco bitwaye umuntu ubuzima bwe uko bwoba busa ntaco bitwaye aho bwoba buri ntaco bitwaye uko yoba ameze kose ndizera yuko ubuzima bwe bushobora guhinduka nawe wumvise umuntu atazwi ndazi ko ushobora wibaza ibibazo byinshi bitandukanye byo kumenya ati umuntu atazwi mbega ninde ariko jewe ndavuga igitabo gishasha c'umwanditsi mushasha Nestor IRAKOZE mbega kiba ryambe nawe uvise ico gitabo hari ku gerekezo rya 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka utashe aho uwo mwanditsi yashira abona igitabo ciwe ca mbere inyuma yo gusesangura ico gitabo tugasanga kirimwo ubuzima kirimwo ibintu byinshi twasangiza abandi twahisemo umunsi kumutumira muri studio zacu kugira nawe tuyagire ndetse utahure byinshi cyangwa umvire byinshi uciye muri umwanditsi turi umunezero udasanzwe wo kwakira Nestor muri studio zacu reka munyemerere twese hamwe tumwakire muri studio zacu ndakwakiye cyane murakoze cyane ndakwifurize n'umwaka mushasha mwiza wa 2025 watwese ego ni umwaka wariye gute kuri no mwaka novuga yuko tangwe neza ndawunezererewe kandi nikimenya nuko ndi nga ubundi umwaka hari ikintu abantu benshi bakunda kuvuga nk'ubugasanga umwaka ngo bitezemwo ibintu byinshi ngo bitezemwo ibintu bidasanzwe mugabo reka se nuci intege abantu ubundi umwaka nta kintu na kimwe gishasha uba uzaniye umuntu nta n'ikintu ukwiye kuwitegamwo kidasanzwe ahubwo uko bimeze umwaka wo ni wo witeze ikintu kidasanzwe uwuzaniye wewe kuko umwaka wowo kuva mu kwa mbere gushika mu kwezi kwa12 nta kintu na kimwe kirimwo uri vide ahubwo urindiranye igishika ibyo wewe uzowugaragazamo kuri jewe igihe cyose iyo umwaka utanguye kabara akaryo keza novuga ko kugaragaza ivy'Imana yashize muri jewe ego kuri ndiko nditegura cyane kandi ndizera ko uyu mwaka uzohera hari ibintu byinshi nashitse ko hari ibintu byinshi nagaragaje uri ngaha kubwo gushira igitabo gishasha igitabo wise umuntu atazwi ego cyangwa Romenkoni ego ariko kandi ni uri umwanditsi wacu ego birashoboka ari badukurikiranye biza kumenya mbega umwanditsi ninde muri rusange murakoze
nkuko benshi babibonye canke bavyumvise amazina yanje nitwa Nestor IRAKOZE. Ndi umusore w'imyaka 24 y'amavuko, ndi umurundi kandi ndakijijwe ikirenze ico, ndi umuvuga butumwa ego yagiriwe ubuntu n'Imana. Ndahejeje amashuri y'intango kw'ishure gisumbuye rya Lycée Skepers Nyakabiga mu gisata c'indimi. Urugendo ko kwandika igitabo uyu munsi mfise mu ntoki zanje, ego n'urugendo rwatanguye gute? Novuga ko n'urugendo rutari rworoshe ko nahuriyemwo n'intambamyi nyinshi. Yego. Kimwe novuga yuko narashoboye kugitakaza inshuro nyinshi, aho wasanga byava ku kuntu nagikorera canke nacandika mu mashini itari iwanje. Rero ugaca usanga nk'umuntu yayiformase canke imashini yapfuye. Naragitakaje inshuro zishika kuri 3, mugabo nkongera kandi nkatangura zero. Gushika rero uno munsi canke gushika kuri rya tariki ya 27 aho by'ukuri byashobotse ko ndagishyira habona ku mugaragaro. Habavuye impano nyinshi ziteke muri wowe, Imana se muri wowe. Ego. Kwereke wahisemo iyi mpano yo gutangura kwandika igitabo, ni igiki cagutumye ushobora kutaryama gusinzira gushika uyu munsi uvuga ati ndashaka gutanga ikintu ca mbere ciwanje nitirirwa kandi witeze ko kizofasha abantu benshi ndetse ko gifasha abantu benshi? Ego, ubwa mbere ikintu jewe catumye numva no kwandika, ubwa mbere je ndakunda gusoma. Ego. Ndakunda gusoma cyane. Ku bantu benshi banzi canke abantu twabanye muri famille, jewe bampaye n'amafaranga yo kurya nyene, murabizi mu miryango barashobora kuguha amafaranga ati genda ugura ikirato. Jewe naza gushika iyo badandaza ibirato nabanjije guca iyo bagurisha ibitabo. Nubu je novuga ko muhira ndafise biblioteke yanje. Igitabo no kuvuga n'umugenzi wanje. Rero biciye muri uko gukunda gusoma niho natanguye kwiyumvira ti nimba bishoboka ko nsoma igitabo c'uwundi muntu, ti birashoboka ko nanje umunsi umwe abantu bashobora gusoma igitabo canje. Rero ntangura kwibaza ikibazo, none kubera iki nguma nsoma ibitabo by'abandi gusa, nanje mbega nta muntu yoshobora gusoma igitabo nanditse? Rero nca ndavuga ati uko biri kose ndizera ko ntari vide, ndizera ko mu kuza ngaha ku isi hari ico Imana yampamagariye, hari ico Imana, hari ubuzima Imana yanteguriye kubaho. Rero biciye muri ico kintu Imana yampamagariye, narumva ko mfitiye ideni ise je ndi umuntu, ndumva ko ntakwiye kuva ku isi uko nyene ngo ndayisiga uko nayisanze. Nk'ubu turiko turasoma, urabye nk'iki jambo ry'Imana rivuga, nabivuze ko je ndi uwizera, ndakijijwe. Ijambo ry'Imana rirashobora kutwereka neza ko kwizera ari ukumenya neza udakekeranya. Ndanakunda n'igitabo c'Abaheburayo 11 aho hatubwira abahizi, abantu babaye abahizi mu kwizera. Burya ijambo kuba umuhizi canke umushampion, hagati y'iryo jambo igihushane c'iryo jambo no kuba ikimaramari. Rero mu buzima jewe naranse guhitamwo kuba ikimaramari, nahisemwo kuba umuhizi. Yego. Niyo mpamvu navuga ati uko bimeze kose ni vyiza ko ico mfise muri jewe kigira akamaro isi, kigira akamaro societe aho mbaye. Ego. Utaguye kwandika igitabo ca mbere ndetse ugishize habona, ugihaye izina umuntu atazwi. Titre yavuye nukuri. Iyo titre nanje ubwanje irampezagira iyo ndayiravye. Kimwe mu bintu byatumye novuga ati iki gitabo ndacita umuntu atazwi, nuko hari ikintu Imana yanganirije canke natahuye maze kwicara ahantu nkabona ko ubuzima bwanje butaratera intambuko. Ico gihe nafashe ingingo yo kubivamwo ibintu by'agakiza. Yego. Maze gufata ingingo yo kubivamwo kubiko sinumva ingene nshobora kuba nkijijwe maze umwaka urenga, mugabo ndacari wawe ndi nyene. Nta muntu noshobora ivyo mfise nta muntu numwe bishobora kugirira akamaro. Rero ico gihe niho
Imana yanganiriza ku ijambo riri mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 17 aho havuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari careme gishasha, ivya kera byose biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Yongiringaniza no ku ijambo riri mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 ku murongo wa 47 aho hatwereka abantu babiri batandukanye, batubwira ngo umuntu wa mbere yandurutse mu ivu no w'umukungugu, ngo umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru. Hatwereka abantu babiri batandukanye. Rero abo bantu babiri uko biri kose umuntu arashobora kumva ko Imana imaze kurema umuntu wa mbere ikiyumvira kurema ugira kabiri. Ico tubona gusa yahinduye ni matière canke ivyo abo bantu bari bakozwemo. Ubwa mbere matière yakoze mu muntu wa mbere yari ivu. Rero bisigura ko hari ubuzima yagaragaje bivanye nuko kuntu canke niyo matière Imana yari yamuremyemo. Rero Imana nibaza ko mu kwiyumvira kuzana uwundi muntu wa kabiri akozwe mu yindi matière, nuko yari yabonye ko umuntu wa mbere yaremye akozwe muri matière y'ivu hari ubuzima kanaka atari karagaragaza, ari naco cace gitumirema umuntu wa kabiri mugabo wewe afise matière yindi. Rero mu guhitamwo iyi titre novuga yuko maze gushika ahantu nkatahura ko burya umuntu wese ngaha ku isi ntabwo ari caduka, nta muntu numwe ari caduka ngaha ku isi, nta muntu numwe yaje ku isi kugira ngo abe inyererezi ahace hamarengane. Oya, ndizera ko umuntu wese ari ngaha ku isi hari projet, hari umugambi Imana ifise ku buzima bwiwe. Rero nanje nkuko naze kubitahura ko hari umugambi Imana ifise ku buzima bwanje, mugabo umunsi umwe ntivyambujije kwisanga ntariko ndabaho canke ntariko ndashitsa ukubaho kwanje, ntariko ndashitsa iciyumviro c'umuremyi canke iciyumviro Imana yari ifise mu kundema. Rero ico gihe niho nagiye gutahura ati burya kuba ntaratangura kugaragaza ico Imana yampamagariye bisigura ko isi ntirigera imenya uwo ndiwe. Isi ntizi vy'ukuri Nestor ninde, kuko ntiramenya abilité yanje, ntirashobora kumenya ico nshoboye gukora, ntirashobora kumenya ndacari kinyegezwa mu yandi majambo. Rero na cane cane ho uciye usoma mu ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 8 ku murongo wa 19 niho hacatubwira ngo ivyaremwe vyose birindiranye igishika uguhishurwa kw'abana b'Imana ngo biguhahamiye cyane. Bisigura ko quelque part urumva ko hari abana b'Imana batarahishurwa kandi isi ikirindiriye. Rero tuvuze umuntu atazwi n'uwo muntu wese yizeye kandi yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza abaye ngaha ku isi. Arashobora kuba asengera ahantu kanaka, arashobora kuba hari ibikorwa kanaka akora mu ishengero, mugabo by'ukuri uwo muntu ugasanga ntaratangura kubaho impamvu y'umuremyi wiwe, niko no bivuga. Rero uwo muntu aracari umuntu atazwi. Rero Imana igihe yanganiriza kuri ico kintu yanyibukije filme nigeze kuraba. Filme abantu benshi bakunda kuraba canke bo bararavye yitwa X-Men. Uravye yereresi ugerageje kuyiraba uza gusanga hariho ubwoko bw'abantu bari basanzwe bari ku isi, mugabo mu nyuma baza kugaragaza ibindi biremwa canke abandi bantu batandukanye n'abari basanzwe bahari. Bari batandukaniye kuki? Ku buzima bagaragaza muri societe, mu kibano. Nk'ubu nk'akarorero ubwo bwoko bwa mbere bwari busanzwe buhari bari abantu basanzwe, mugabo abaje mu nyuma warashobora kubona nk'akarorero barashobora gukora ku bintu guterura ikintu batagikozeko, ugasanga aciye mu ruhome ararenganye, ugasanga nk'ubu umuntu arakomeretse amukojeje ku ikiganza aho nyene agacakira. Rero mu nyuma Imana iza kunganiriza kuri iyo film irambwira ati burya urabona iyo film canke iyo yeresi umuntu jewe naremye canke icareme gishasha ubuzima afise burarengeye cyane nubwo aba bantu bagerageje gukina muri ireresi. Gusa no munsi ikibazo ahantu kiri nuko abantu banje bishwe no kutamenya
twebwe rero ugiye kuraba abantu b'Imana no musi bishwe no kutamenya. Nk'ubu urashobora gusanga baratubwiye ngo umuntu afise akarimbi ari limité dans l'espace et dans le temps. Ico kintu twakuze kenshi tucumva. Mugabo sinshatse kuvuguruza ivyo bavuze, mugabo quelque part ndumva ko hari ikibazo, harimo akantu katuzuye. Harimo akantu katuzuye kuko ntibigeze bavuga uwo muntu ari limité dans l'espace et dans le temps ninde. Yego. Hagati y'umuntu yavuye mwivu, donc afise akomoka muri matière yivu. Yego. N'ufise matière yo mwijuru. Ico bikoze gusa je ndizera ko umuntu yaremye mu ishusho y'Imana canke uyu muntu icaremye gishashe ijambo ry'Imana itubwira. Ndizera ko atari limité dans l'espace ni dans le temps. Kubera iki? Kubera bivanye n'ubuzima afise. Mugabe ikibabaje nuko tugiye kuraba ngaha hanze uza gusanga abo twita abakorera mu isi y'umwiza. Bo barakopya ubuzima abana b'Imana bategerezwa kuba bariko baraba. Uza gusanga abapfumu aribo bariko barabuba. Nk'akarero umupfumu arashobora kuguserukirako ngaha muri studio. Wari wugaye portail, wari wugaye imiryango yose, mu ukabona araguserukiyeko muri chambre. Uwo muntu hamwe uwo muntu haje kuvuguruza vya bindi abigisha batwigisha batubwira ko umuntu ari limite dans l'espace ni dans le temps. Kubera uwo muntu haje gupruva yuko espace kuri we atari kibazo. Rero kugira ngo ashike aho hantu ashobora navuga gute kugaragaza ko espace atari kibazo, nuko aba yabanjije guca ahandi hantu ho kuganza umwanya. Iki nico kintu abantu benshi bakunda kwita igitangaza. Nukuri mu mashengero yacu canke mu mashengero y'abakizwa ivyo bintu barakunda kubivuga, igitangaza cabaye canke no mu bandi bantu basanzwe. Mugabo ubundi igitangaza ni iki? Ndizera neza ntakekeranya ko tuvuze igitangaza ingana ukwegerana ku mwanya. Nk'ubu akarorero umuntu arashobora kuba agwaye nka cancer. Dufate umuntu aragiye kwa muganga bamutoye cancer. Bagaca bamubwira ngo umuganga w'umuspecialiste akakumubwira ati kugira ngo cancer yawe ikire bizogutwara imyaka 3 ufata imisi yose udasiba. Na karorero urumva kuja kuri discipline yo gufata imiti no gukurikiza impanuro za muganga bivanye na cancer yawe urugezo igeze. Turabona yuko mu myaka 3 yo shobora kuba traite. Urumva uwo n'umuganga bikubwiye afatiye kumenya afise kuvyigwa yize ivyicuma byamweretse arashobora kukugarantisa gutyo. Kandi by'ukuri ukavyizera ugashobora kubikorerako ubikoreye ko neza by'ukuri bigatanga iyo resulta mu myaka 3. Imana ihezagira abaganga ku bwenge yabahaye. Mugabo kandi nca mvuga ati hariho nakandi kantu rero gishobora kugira mu bisanzwe ico kintu muri iyo myaka 3 gifashe imyaka 3 nico kwitwa igitangaza. Kuko urumva ni processus yabaye nini, byatwaye umwanya munini imyaka 3 burya simike. Mugabo rero kugira ngo ico kintu citwe igitangaza, kugira ngo abantu baze kucita igitangaza urazi ingene vyo fata nk'ubu aciye ahura nawe uruwizera. Waratawe ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mukiza abagwayi. Abizera ngo ngibi bimenyetso bizogenda bikurikira abizera bazorambika ibiganza ku bagwayi bakira. Ntakarori iryo jambo ragizera. None we uruwizera iryo jambo remeranya naryo. Uciye uhura n'uwo muntu aciye akubwira ivyo muganga yavuze. Mu bisanzwe uvuga ati ni bon, Imana ishimwe ko muganga yakubwiye gutyo. Mugabo rero hariho n'ikindi kintu burya Imana yavuze mu ijambo ryayo. Yavuze yuko uwizera Yesu Kristo azorambika ibiganza ku bagwayi bagakira. Tijende uwizera. None we ntiwizera ego. Hama ugacu ikintu ca mbere wocu ukora ugaca umurambika kw'ikiganza ati je ngomba ndagusengera ndakurambika kw'ikiganza kugira ngo iyo cancer bari bagutoye ikire. Nimba ariko by'ukuri ijambo ry'Imana rivuga kandi nkaba nizera ko ijambo ry'Imana rukuri.
fata rero kuciye umurambika kw'ikiganza muri ako kanya nyene agaca akira kanseri. Bisigura ico kintu baca bacita ubwo nyene igitangaza, baca bacita igitangaza. Kubera iki rero bacise igitangaza? Kibaye igitangaza gute? Ni kubera yuko umwanya en fait ufashe imyaka 3 urayigabanije gushika amasegonda nk'atanu. Bisigura resulta borose mu myaka 3 wewe urayizanye ya resulta nyene uyigaragaje mu masegonda 5. Yego, ico baca bacita igitangaza. Mu yandi majambo igitangaza nukugira iki, nukwegeranywa ku mwanya. Mu yandi majambo urazi insiguro je nkunda guca mvuga igitangaza. Yego, igitangaza ni iki? Igitangaza ntikibaho umwanya utavuzwe, kuko bumvise ko ibintu byose bagumye bavuga umwanya. Rero kugira ngo canke igitangaza bingana ukuganza ku mwanya bitanga resulta yitwa igitangaza. Rero turiko turavuga iyo titre hano yavuye. Donc Imana igihe yanganiza ivyo bintu yantahuje ivyo, yarantahuje ko wisanze umuntu wese, yego, umuntu wese yizeye kandi yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza afise ubuzima bw'Imana muri we. Mugabo atari karabaho vuga gute ukunengesera kwica Imana imugombako, ni aracara umuntu atazwi. Niyo mpamvu ivyaremwe byose bikirindiranye igishika uguhishurwa kwiwe kuwo muntu. Igihe cyose utaratangura kubaho canke utari kuragaragaza ivyo bintu uracara umuntu atazwi, kuko isi ntiramenya ubuzima Imana yaguhaye, ico utekeye ntirakimenya, giza gukora kuri yose. Yes. Niho iyo titre yavuye. Iki gitabo umuntu atazwi, yego, ni igitabo by'ukuri kirimwo ubutunzi bukomeye. Harimo intahe kweri kandi zishobora kugufasha, zishobora gufasha umuntu wese, zigenda ziprova canke zerekana zigaragaza bimwe mu byo mba ndiko ndavuga. Kubera iki ivyo mvugamwo ngaha si ibintu numvanya abantu gusa, oya ni ibintu jewe nanje nabayeho. Iki gitabo ibintu birimwo byarahinduye ubuzima bwanje uno musi. Niyo mpamvu nizera yuko umuntu wese ubifashe ngaha ukavyizera hamwe ukabishira mu ngiro, na wewe umva ntaco bitwaye umuntu ubuzima bwe uko bwoba busa, ntaco bitwaye aho bwoba buri, ntaco bitwaye uko yoba ameze kose. Ndizera yuko ubuzima bwe bushobora guhinduka. Urakoze cyane, nibaza ko dukurikirana bakagenda batahura. Ndashaka tugaruke ko gitabo cacu, igitabo tuzanye umunsi. Ego, igitabo kiyo gifasha abantu benshi. Igitabo novuga ko kiri mu buzima. Ndashaka ugerageje gucagagura ukunda gifise ngaha, utubwire bimwe mu camake birindani. Ego, muri kino gitabo. Murakoze. Nkuko mubibona iki gitabo umuntu atazwi kigizwe n'ibice bibiri. Ubundi kigizwe n'amashapitre 12. Aza kuvuga ku muntu atazwi, aza kukubwira identite, aza kuguhishurira by'ukuri identite yawe muri Kristo. Araza kuguhishurira ubuzima ufise, ubuzima wakiriye. Araza kutubwira mbega nimba ko tuvuga ko twakiriye ubugingo budashira, ubugingo budashira ni iki? La vie éternelle nkuko tuvyumva ni ubuzima nyene budashira. Mugo bavuze ubuzima budashira ni iki? Ni ubuzima butagira umwanya. Urumva yuko twebwe abana b'Imana dufise ubuzima butagira umwanya, mugabo mwisi y'umwanya. Rero ni vyiza ko tumenya none ubu buzima dufise bushoboye iki? Bushoboye iki by'ukuri? Rero novuga yuko nivyo tuza gusanga muri chapitre ya kabiri ivuga yitwa l'homme inconnu canke umuntu atazwi. Hama hariho n'indi chapitre ya gatatu ivuga yitwa nise Imana itazwi. Umaze kumenya identite, kubera iki nayise Imana itazwi, nuko uri kuraraba si ibintu biri muri iki gihe cacu gusa, no mu gihe ca Paulo. Paulo uri kurasoma byakozwe n'intumwa igice ca 17, uraza gusanga ahantu yashitse mu gisagara aca asanga ngo hariho ibicaniro byinshi, abantu basenga,
imana abantu basenga ngo acasanga n'ikindi gicaniro cari canditsweko ngo icimana itazwi. Ubundi niho iyo chapitre nayikuye. Yego. Rero hari abantu no musi ico gihe urumva hari abantu bariko barasenga iyo mana yaremye ijuru n'isi bien sûr. Mugabo bayisenga batayizi. Yego. Rero ivyo bintu si ibintu byabaye kiriya gihe gusa, ni ibintu biba nuno musi. Kuba hariho ivyo tutabona uno musi, amasengesho yacu, donc ivyo dusengera, uburyo dusenga, kuba tutariko turabona impact bimwe mu bintu biriko biratuma tutabona ubuzima canke tutariko turabona ukugaragara k'ubushobozi bw'Imana mw'ishengero rya Kristo uno musi. Nuko abantu benshi bagisenga, donc ibicaniro byabo basengerako bicanditsweko ngo ni iby'Imana itazwi. Kubera iki? Bayisenga batayizi by'ukuri. Kuko mu kutayimenya ntibazi ivyo ishoboye gukora, ntibazi ivyo ishoboye kugaragaza. Ni nayo mpamvu niyo bishitse hakagira umuntu wewe ahishurirwa ico kintu hama agasenga canke agasenga iyo mana ikagira ikintu kanaka igaragaza c'igitangaza, abenshi baca batangura gukritika nibi duca tubona. Rero turaza gusanga harimo n'indi chapitre yitwa nise ivyiyumviro vyawe ishusho yawe y'ukuri. Yego. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rivuga mu migani ngo kuko uko umuntu yiyumvira ariko ari. Muyandi majambo umuntu ameze nkuko yiyumvira, umuntu ameze nk'ivyiyumviro vyawe. Hari abantu benshi uno musi bashobora kuba bariko barasenga kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Nshuti, ntaco bitwaye ahantu uri, ntaco bitwaye ubuzima ubayeho, nta nico bitwaye amasengesho umaze kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Mugabo umbabarire ndakubwira iki kintu, naho dusenga hari igihe twiyumvira yuko amasengesho ari urufunguruzo gugurura imiryango yose. Mugabo sivyo. Amasengesho si urufunguruzo gugurura imiryango yose. Oya, n'urufunguruzo nivyo, mugo ntigugurura imiryango yose. Kuko nk'ubu hageze nko kuri iki kintu cyo guhinduka k'ubuzima bw'umuntu. Yego. Ntibifatanye gusa n'amasengesho. Oya, birafatanye cyane n'ivyiyumviro no guhinduka kw'ivyiyumviro byawe. Kuko impinduka ushaka utarashika ahantu hindura ivyiyumviro byawe bihinduka. Yego. Ubuzima bwawe naho urasenga kuva le 1er janvier gushika le 31 décembre buzoguma kwa kundi nyene. Kuko burya nasanze iyo ivyiyumviro vy'umuntu biriko biraja niyo n'ubuzima bwe buriko buraja. Nibaza yuko aho hantu ndaza ni ikintu gikomeye, hariho ikintu nza gusigura muri iyi chapitre. Yego. Nizera yuko abantu benshi arico kintu gituma abantu benshi batabona resultat mu izina rya Yesu Kristo, kiri mu Bifilipi igice ca 2. Ibi vyose uvuze n'ibindi utaravuga. Yego. Biteke muri kino aho nyene byose biriyo. Ikineza kugisoma jeyo kabisa. Amen. Nibaza ko nako dukurikirana. Kizogufasha. Nibaza ko nako dukurikirana. Sindabaha iki. Uraza kutubwira ingene bazakuba muci wawe. Cyane. Kugikina hagifasha. Yego. Yego. Numvise uri kuvuga ibintu byinshi. Yego. Ndashaka ko bimwe tubigumiza ngahe ndani. Yego. Kugira uri karabi nawe akadukurikirana. Agira inyota nini. Yego. Yo kumva kino gitabo, yo kigura, nawe yicara gisome. Inkuru mbarirana. Bitwo biboneye. Cyane. Ndikunyemere manze nkubaze kano kana kabaza. Baza. Ibintu uri kuravuga ni byinshi. Ni ibintu numva ko byafashe ingumvu nyinshi cyane. Byagutwaye igihe kingana gute? Kugira ushobore kuduha irezitiro umunsi dufise. Urabona kuva muri 2017 2018 gushika itariki 27. Yego. Urumva ko ndagishira ku mugaragaro. Urumva ko ari ikintu gisabye imyaka myinshi. Kuko ndafise ukuntu meze. Yego. Ikintu jewe ntarabona kitarankorera. Sinigera ni permeta kukibwira uwundi muntu. Yego. Bisigura yuko akenshi catevye. Yego harabagiye arabintambamye parapo y'umwanya nari nifuza kugihera kw'abantu kuko byari byamfashije, nari nifuza ko bifasha abandi. Ni igitabo kiri riche. Kiraza kugufasha kwitora. Yego. Hari yindi chapitre nkunda kandi cyane. Irimwo ivuga ngo iyerekwa isoko canke inkomoko y'inkomezi zawe zo mu mutima. Kuko abantu benshi no musi Yesu
ntibazi uwo ari we. Mhm. Kuko Yesu igihe twamwakiriye mu mafasete abiri nitizira ijambo. Yego. Wari ukeneye umukiza kugira ngo agukize ibyaha byawe. Yego. Mugabo agakiza abantu benshi barakunda kuvuga ngo kari inconditionnel, mugabo sivyo. Agakiza kari conditionnel. Kuko nivyo nari nkeneye umukiza. Yesu niwe yarafise agakiza nkeneye. Rero nabavuga ati je ndemera kukubera umukiza. A condition yuko ucunyemerera nkakubera umwami. Ya. Wavuze vyinshi mu kino gitabo. Ndashaka utuhe mbega nihe message nyamukuru washatse guha abazosoma kino gitabo. Murakoze. Iki gitabo message yanje canke ico nari nshaka gusangira n'abantu. Yego. Nuko ifoko abantu bamenya identite yabo. Bamaze kumenya identite yabo, bamenye n'ubuzima bw'Imana bakiriye muri bo ico bushoboye gukora. Hama batangure kubibaho, bagirire ikimazi societe. Hama ikindi kintu tange nshaka gukominika muri iki gitabo nuko tumenya igikorwa dufise canke mission dufise ngaha ku isi. Ico nise canke ico abantu benshi bakunda kuvuga the great commission, nkuko nari nabivuze, itegeko risumba ayandi. Twige kubona Yesu Kristo muri yo facette y'umwami wacu. Apana gusa ko tuguma ku ruhande rumwe guko ari umukiza wacu. Oya, ifoko nimba umaze gukizwa, ivo rero ko uca uhindukiriza amaso yawe kuri yindi kote, utangure kubona Yesu nk'umwami wawe. Mu gukora ikintu cyose yakubwiye gukora. Ego. Mbega ni bande kino gitabo mbere kugisoma? Uyu munsi iki gitabo cemerewe gusoma umuntu wese, kuko chapitre ya mbere kiyitangura ni chapitre yitwa ngo ngiye kurondera ubuzima. Rero iryo ni jambo abantu benshi bose bakoresha. Ugiye kwishuri ngiye kurondera ubuzima, uvuye rugura akazi Bujumbura waje kurondera ubuzima, uvuye ngaha i Bujumbura kaja mu ntara zo hagati mu gihugu nawe ngo agiye kurondera ubuzima. Donc bituzana ahantu twibaza none ubuzima ni iki. Inyuma yo kuduha igitabo bamwe barakiguze baragisoma, mbega hariho reka mvuga ati ya feedback yaratse igitabo maze kuronka bifasha gute? Ego cyane nukuri ndafise feedback nyinshi z'abantu bakiguze bamaze kugisoma, bariko baranshingira intahe kiriko kirabafasha. Uyu munsi ikintu wishimira ku bwa kino gitabo ni cyane? Ikintu ca mbere nishimira ku bwa kino gitabo ahanini suko novuga ko kiriko kirahindura ubuzima bw'abantu, kiriko kirafasha abantu. Oya, ikintu ca mbere nishimira ku bwa kino gitabo nuko ibirimwo byahinduye ubuzima bwanje. Ico nico kintu nishimira cyane ubwa mbere na mbere. Hama ikindi naco nuko nyene hariho nabandi bantu kiriko kirafasha kuko nanje shamfashije. Ego. Hari umuntu acagira inyota karadukurikirana, mbega ko ndakurikira mu kiganiro, igitabo nk'iki no gikura hehe, hasabwa iki? Murakoze. Ni kibazo ciza. No musi iki gitabo kirahari mu ndimi zitatu. Kirahari mu Kirundi, kirahari mu Congereza, kirahari no mu Gifaransa. Rero urashobora kugira commande y'igitabo cawe. Umuntu wese ari ngaha mu Burundi, ari ku butaka bw'u Burundi, no kuri iki gitabo kiri kuri promotion. Nagishize ku mahera make cyane, ku mahera make. No kuvuga kiri ku bihumbi 45 by'amarundi. Ku muntu ari ngaha mu Burundi gusa. Ugikeneye urashobora gucunyandikira, ariko ku muntu ari hanze y'igihugu aca kigura amayero 16 €. Rero ugikeneye urashobora kunyandikira kuri iyi nimero ikurikira cyangwa ukantelefona 67 865 804 67 amajana 865 amajana 84. Iyo nimero irakora kuri apel isanzwe, iranakora no kuri WhatsApp, cyangwa ukanyandikira kuri Facebook uciye ku mazina Beni Nestor irakoze, cyangwa naho nyene ukandondera kuri Gmail ukanyandikira Beni Nestor irakoze @gmail.com.
naho ahantu hose wonyandikira message ca ndakwishura kugira ngo bamaze kumviriza amadeta utanze kugira bashe kuronka kino gitabo. Yego. Ariko kandi umwe amaze gusoma igitabo nakaye kamaro ko gusoma igitabo. Okay, murakoze cyane. Byukuri hari ikintu abantu benshi hari ikintu ni kibi cyane abazungu bakunda kuvuga, bavuze ni jambo bavuze gushaka kunyegeza ubutunzi umunyafrika ngo bunyegeza mu gitabo, kubera ko barabonye ko abanyafrika ari abantu badasoma. Mu bisanzwe akamaro ko gusoma igitabo, ntushobora kwibaza gusoma igitabo ingene biri ari iby'akamaro, ari iby'agaciro. Kubera iki? Ubwa mbere gusoma igitabo birakugurura amaso. Donc ubwenge bunyegeje mu bitabo. Nimba ushaka kumenya ubwenge ifoko usoma ibitabo. Kuko urashobora kuba uzi ubwenge bwo mu ishure nk'akarorero waba uwa mbere mu ishure. Yego. Mugabo iyo yego ni intelligence iyo urayikora ku ishure. Mugabo hari ikindi kintu twita sagesse, ubwenge, ingene ibintu wo bikora, ingene wo reisisa muri iyo business yawe, ingene wo shika kure mu buzima. Donc ivyo si intelligence ikenewe cyane. Harakenewe ko wongera ko n'ikindi kintu cyitwa sagesse. Rero iyo nayo iyo ntuyikura ku ishuri. Mu bitabo ifo kusoma ibitabo, kuko mu gusoma ibitabo ugenda utahura ivyiyumviro, biragufasha kuvoyager cyangwa gutembera mu bihe. Bikagufasha kumenya ibihe, gutembera mu bihe, ukamenya ati mbega mu bihe byaheze ibintu byari bimeze gute, babikora gutya, none uno munsi ibi bintu no bikora gute mu gihe ndimwe, canke umuntu azoberejo akwiye kuzobikora gute. Donc ivyo bintu byose inyishu ni mu bitabo. Yego. Inyuma ya kino gikorwa ca mbere uize ku mugaragaro, igitabo gishasha wise umuntu atazwi, hari indi bikorwa utekanya kuzokurikiza cyane gose. Ego nukuri iki ni igitabo ca mbere mugabo si ca nyuma. Ego iyi ni intambuko ya mbere nahise nateye. Nubu novuga yuko ndafise ibitabo bibiri kandi navyo nyene biryoshe. Inyuma yo gusoma igitabo byarakunze urandika birashoboka. Ego rero kandi turafise abandi bajene bafise impano niyo yiwawe bifuza kwandika. Mbega niye conseil woba? Nukuri nagomba ntera intege umuntu wese, umuntu uri kuranyumviriza, nimba watahuye by'ukuri ivyo twariko turavuga, vyoba bibabaje cyane nka hamwe wova kuri iyi si uyisize uko wayisanze. Vyoba byiza ko by'ukuri ugira ikintu usigiye isi. Mvuze ikintu usigiye isi, shatse kuvuga gira ikintu usigiye abo ururunganwe guno munsi n'urunganwe ruzokurikira. Rero nimba wifuza gutera intambwe mu kwandika, ndakwankuraje cyane. Nivyo urashobora kuzohura n'ibintu biguca intege, mugabo on abandon jamais. Ifo komeza, bizoshoboka, birashoboka. Umva réussite iri imbere yawe. Nimba byarashobotse ko uno munsi hari abantu bashobora gusoma igitabo nanditse, nawe birashoboka kwejo tuzoba turiko turasoma ico gitabo cyawe nyene wanditse. Ntugire ubwoba, ntutinye. Umva uno munsi wowe ufise amahirwe, hari abantu benshi wobaza, wo kwitura ukabaza ati mbega ibi bintu no bigenza gute. Ngo hari abandi bantu batigeze baronka abo babaza, ngo uno munsi bagize réussite. Rero sinumva ingene wewe wotinya, aloke hari abantu bahari woshobora kwegera ukabaza. Nkubu hariho utuntu ushobora gusanga narakoze nk'udukosa muri urugendo rwanje rwo kwandika kino gitabo, ugasanga utwo tuntu nadukoze kubera ko ntari nzi aho nobaza. Sinari nzi ngo ni hehe no uwo mfasha, ngo ni hehe no dodora. Mugabo heureusement yuko wewe nimba uri kurankurikira wifuza kwandika, honera turahari. Urashobora no kuza kumbaza ikintu ntashoboye, mugabo jewe uno munsi ndashobora kukorienta hanje umundi muntu akakubwira ati jewe nivyo na uyu muntu namumenye iryo kosa je namaze kurikora. Rero we nturikore, ahubwo ngo ndakujane kuri uwo muntu agufashe. Rero bisigura yuko wewe ufise amahirwe menshi kunsumbya jewe. Courage. Kubadukurikiranye barahatandukanye, niye message umva wo basigira? Ikintu ca mbere numva
message ya mbere numva no gusigira umuntu uri kuranyumviriza, birashoboka ko ushobora kuba utarigera uhura n'urukundo rw'Imana, nturigera uha amahirwe Yesu Kristo mu buzima bwawe. Urashobora kuba umuzi, uri mu idini y'ahantu kanaka, urafise imigenzo y'idini witondera, mugabo ukaba uzi neza uno munsi, ukibaza iki kibazo uti mbe nk'uno munsi nopfa noja, ugasanga ntuzi réellement iyo woja. Rero novuga yuko aka karyo ndakaguhaye. Donc aka kanya nakiwawe, ahantu hose uri kuranyumviriza, Yesu Kristo aragukunda cyane. Amen. Yesu Kristo yarapfuye kubw'ibyaha byawe. Amen. Yesu Kristo urukunda agukunda, niwe rwamutumye apfa ku musaraba kugira ngo uyu munsi wewe ni wamwizera ntupfe rubi, ariko habwe ingabire y'ubugingo budashira Rero inkuru nziza nari mfise nuko hari ubuzima bwatanzwe ku bwawe. Aho uri hose ntaco bitwaye, aho wavukiye ntaco bitwaye, ibyaha warakoze, ubunini bwabyo canke ubwishi bwabyo, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku ngo birashobora kwera bigahinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Rero uno munsi Yesu Kristo aguteza ibiganza. Yesu Kristo arifuza kuguharira ibyaha byawe. Yesu Kristo arifuza kugukiza ingwara zawe. Yesu Kristo arifuza kukugirira neza, arifuza ko ubuzima bwawe buhinduka, kuko hariho umugambi afise ku buzima bwawe. Ijambo ryiwe riravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ko atari iby'ibyago ngo ariko ari iby'amahoro, kugira ngo mbahe ibyizigiro bya kazoza. Rero mwene data uri kuranyumviriza, urumva woha ubuzima bwawe Yesu Kristo, urumva muri aka kanya wohitamwo kwiyakirira iyo ngabire y'ubuzima y'ubugingo budashira yatanzwe. Nagomba ndagusabe muri aka kanya wugurura umutima wawe, hama usubiremwo hamwe nanje muri rino sengesho ngiye kugufasha n'umutima wawe wose. Ati Mwami Yesu Kristo, ati ndazi neza ko ndi umunyabyaha, none ndi imbere yawe, reka amaraso wavuye anyoze ibyaha byanje byose. Ati guhera uyu munsi ndihanye, ndakiriye ingabire y'agakiza n'ubugingo budashira yatanzwe ku bwanje. Ati Mwami Yesu, muri aka kanya mpejeje kumva ijwi ryawe biciye mu butumwa bwiza, ndafashe ingingo yo kukugururira umutima wanje. Ati ndaguhaye ikaze mu bugingo bwanje. Mwami Yesu, ndakwakiriye, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Guhera uyu munsi ndahisemwo kugukurikira no kugukorera. Ndatuye n'akanwa kanje, kuko ndabyizera mu mutima wanje kuri umwami wanje n'umukiza wanje. Kuva uyu munsi n'ibihe bidashira ndabyatuye, ndabyizeye mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Amen. Wow, mbega akaryo keza. Ego Nestor yakoze. Sabwe. Reka ndagushimiye cyane. Murakoze. Ndagushimiye cyane kubera byiza twagiranye. Ndagushimiye cyane kwacitse waduhaye, mvuga ati gikorwa Imana igihezagire. Amen. Kandi hezagire nawe nyine kubwishira ku mugaragaro. Amen. Kandi yongere duhezagirire abazogisoma bose. Amen. Kuko yavuze uzogisoma niyaba muri we atarahinduka, atarimenya uwo ari we, amenye umugambi w'Imana kumushiriyeko. Biciye muri kino gitabo bizomwoye gutahura, ahubwo nkuko twabivuze azobe ngaha mu kino kibanza ariko ashinga intahe iciye mu kino gitabo. Yego nanje mvuge ati mwakoze cyane kunyumvira ko mukantumira, no kuri naryohewe cyane, kuri Imana ibahezagire. Ndashimiye cyane No Repentance No Heaven TV kuri kano karyo ibandanya iduha kugira ngo by'ukuri tubandanye gushikira benshi. Ego nagomba ndangize kandi mvuga ngo nimba by'ukuri mu bantu bariko baranyumviriza woba urimwo utari bwigere wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mugabo ukabufasha ingingo aka kanya ugasubiramwo iryo sengesho nari ndagufashije, uce ubitwandikira muri commentaire. Utubwire ati jewe iryo sengesho nizeye hama narisubiyemo, kugira ngo dushimire Imana, tuze guha Imana icubahiro.
Imana ibahezagire nukuri ndabashimiye cyane gose mwumve ko umutima wanje urahokonesa cyane nukuri wandanye mutera imbere kuko muri nyishu ku mahanga menshi go navuze byinshi twayaze byinshi bitandukanye byafashije kumbure nimba tanguranye nanje nta mpamvu yo kubandanya ndabanyoteza ndabwira byinshi nabiriye ariko ndakubwire kinibwe gusa ni ukora kino gitabo nimba wizeye ukizera amajambo twavuze ukumva ibyavuzwe biki muri byinshi muri kino gitabo ndagutumira kwikigura yavuze ko iki mu ndimi zitatu ikirundi icongereza n'igifaransa birashoboka muri izo ndimi zitatu ukaba ururimi wumva ariko mvuye uko igitabo kirahari gihari ku bwanyu yanavuze ko kino gitabo kiri kuri promotion y'ibihumbi 45 ukiravye kuri kamera umenga ari ikintu gisanzwe ariko gitekeyemo ubutunzi bukomeye busuma wanashima nayo mafaranga butanga niyo mpamvu yavuze yuko kiri kuri promotion iki mfise si ciwawe ni ciwanje ariko nibakenera iki wawe musaro nimero ziko ziracako birashoboka kugira komanda igitabo uri mu Burundi aho hose ukakironka uri no hanze y'igihugu mu mana nta limiti hari bivuze ko biroroha cyane gose ko kuco gushikira aho uri reka jewe nawe dusome kino gitabo ahasigaye tuzohagarare ngaha camwe nanda tanukanye dushinga intahe kuvyo dushaka twacu kino gitabo rero nyeme ndagushimire uwo wadukurikiranye ukabahisemo televiziyo yacu yanyu Nori Pendas Nove TV ni vy'agaciro gakomeye cyane gose ubwira ati kuduhitamwo nabombe burimwo ubandanye ubana natwe mu mwaka wa 2025 ndizera neza yuko ivy'Imana itadushikanye ko mwakweze uyu mwaka wacu igikuru no gutera intambwe ya mbere tugakora tukizera ivyo dufise mu mutwe canke ivyo mu majambo tukaregira ikorwa ibisigaye tukamenya byose ni kubw'Imana subw'ingomezi zacu wakoze kwa natwe ubare dukurikira mu bindi biganiro bikurikira nawe utaha mugamba mubahwa bye bye.